nanje singomba kuruha kuko nanje ndafise umuntu ushobora gukoresha byoroshe kandi imbere nanone ndamwizeye akabikora neza cyane kutubaha Imana no kutubaha ibyagezwe byayo no kutubaha amabwirizwa yayo nimwe mu mvo nyamukuru mbere inakomeye cyane ituma abantu barahukana bafise umwaka umwe wa mariage, abantu barahukana bafise imyaka 50 ya mariage, abantu barahukana bafise imyaka 20 ya mariage. Inkomoko rero ibi byose dushobora kubona biriko biratuma haba ihungabana ry'ingo. Inkomoko novuga ngo ni Turakaze nshuti bakunzi ba Sanistars TV namwe soma muriko muradukurikira mudahengeshanya kwa mukurikiranira hagufi ibiganiro tugenda tubatunganiriza nkuko rero mwamaze kubibona canke nkuko mwamaze kuvyumva ijwi ni hit promoter cyangwa hit promoter ngira ngo rino jwi abadukurikira mumaze kurimenyera hama kuri kamera tase ndamwita umushitsi kuko nubwo azoguma ari umusangwa cyangwa byoshika kaguma ari umusangwa n'umushitsi kuko ni ryambere mu mubonye ariko naze ko no mu mama muramumenye mu biganiro vy'ingo n'imiryango amaze kutwigisha ibitari bike yitwa Alice Rukundo. Aha wewe rero uriko radukurikira imbere yuko nja kukubwira umushitsi turi kumwe banzo shende kuri subscribe nimba utarabikora kuko waracerewe ibiganiro vyinshi twagiye turashira ko hari ivyo utabonye hari ivyo wabonye nivyo kuko nikura kibonye mugabo hari ivyo ugenda ucererwa kubera ko tubishize ko ntavyo umenya shonde rero kuri subscribe kugira ngo dushize kwiganiro gishasha ube mu bambere bagikurikirana nuko hama ikiganiro cyahera uze kwandika muri commentaire utwandikire nimba ari ciyumviro nimba ari kibazo bari ngaha kugira ngo baze bakwishura ikiganiro cyacu rino munsi no bunini twahinduye sujet ne kwa kubaka ingo n'imiryango ne kwa kubaka communauté rukristo ndakongereko kuko no munsi wongira ngo baraza kuvyumva ko twasizwa amavuta cyane sinzi reka tumuhe ikaze atwibwire. Ndabaramukije abariko baradukurikirana nitwa Pamphile Sengiyumva hanyuma ibikorwa byanje vya misi yose ndumungere mu ishengero rya Malanta Gospel Church hanyuma nezerejwe no kubana na Sanistars TV hamwe na promoter umukozi wacu twese na mwebwe. Voilà uvuze umwungere kugira ngo tuvyumve neza tukavuga pasteur cyangwa musenyeri cyangwa muri katolika jaho nsenga umwungere ni musenyeri. Urakoze cyane mu bisanzwe amajambo hene arinjiranamwo ijambo bishop cyangwa evêque cyangwa pasteur yose aza kuvuga umwungere mu bisanzwe ariko bivanye na religion kanaka barafise ingene bashiraho amatitre rero ni pasteur. Pastor turaguha ikaze kuri Sanistars TV hararyoshe dufite abantu benshi badukurikira nubwo bataragwira cyane tuniho twitangura ariko bazogwira badukurikira ntibayigira batuvako kandi babatubwira ko tubakorera ibintu bimeze neza turaguha ikaze rero muri no muryango wagutse. Murakoze cyane mpimbawe no kubana namwe. Good Alice Rukundo muramumenyereye cyane Alice amakuru y'iminsi nukuri amakuru ni meza cyane ego nibaza ko naba ariko baradukurikirana nabo nyine amakuru yabari meza uretse ko atobari meza bose kuko bamaze kuba benshi no kuvuga ngo ahantu hari abantu ntihabura uruntu donc bamaze kuba benshi nusanga byose byera ntihabuzemwe abagwaye ntihabuzemwe ababuza ababo ntihabuzemwe bari mu bibazo kanaka ariko ibyo byose bikoraniriza hamwe kutuzanira ubuntu bw'Imana kuko byose nakina kimwe kiba atari ku mugambi w'Imana. Yes. Hama abari mu bibazo turabihanganishije no kuri turi kumwe namwe turabasengera buzoca niko bakunda kubivuga hama bari mu munezero namwe tubandanye turi mu munezero Sanistars TV tumeze neza abo bitameze neza mwihangane niko bimeze nkuko Alice Rukundo abivuze ari ikiganiro turimwo ni cawe ndavyituko nubwo nkunda kuguhamagara nkagutumira ni ikiganiro cawe nta byishije mbanzi ariko uratubwira no munsi watuze no mushitsi sawe gushimiye kwanza. Ego murakoze gushima nanje ndabakengurukiye kandi ko mwatwemereye tukaza nkaza n'umushitsi mukongera namo mukatwakira. Ari uno munsi no mutumire mwaduteguriye twaratanguye ikiganiro Siriake Nyambo vyibuka twari twatanguye ibijanye n'ibituma ingo ziriko zirasambuka ku bwinshi muri kino gihe turiko turavuga imvo nyamukuru zikunda ko bituma muri izo mvo rero twarashoboye guhera ku mvo
cyane cyane turavye aho duherereye ngaha mu gisagara imvo ziriho nyamukuru twarabonye ko hariho ikijanye no kurenga ibigo abagabo n'abagore bose nta numwe yera hariho ababikora umengana ni vagabond umenga nta kibafata bose barabikora umenga nta ngorane ni kuvuga ngo mvuze ngo abagabo wocu umenga ngo mvye guhengama mvuze ngo oya bose muri rusangi hari abantu rero barenga ibigo kumvo izina ziriya muri ziriya twarenganye hari uwo kuvuga ngo ntavyo numvise ariko kandi ico gikaniro kiracariho kuri Sunny Stars TV ndayikurikirana ku munsi ukeneye kucumviriza nitwo bigarukamwo acara abaruguru akaduza ruguru gatonya akabona amashusho yiwanje afyonza aho nyene aza guca yumva kimwe muri ivyo biganiro hanyuma kugira ngo bice bikunda none habandanirize ko niki nihaza gutahura byinshi. Urakoze cyane uti ubushize twarabaganiririye kubijanye n'ukuntu ingo zisambuka kwa n'ibindi byinshi ngira ngo mwaravyumvise twashizeho ingingo zitandatu nyamukuru z'amazituma ingo zo muri no minsi zisambuka cyane no munsi yo twababwiye kiriya gihe twababwiye ko tuzogenda turadevelopa imwe no munsi turabire hamwe iyihe kandi uyu munsi numva tworabira hamwe ingingo nshobora kuba ntibutse kushimangira ko cyane ariko kandi nayo iri mu ngingo ahubwo mbere ni nayo nyamukuru abantu kutubaha Imana no kutubaha ibyagezwe byayo no kutubaha amabwirizwa yayo ni imwe mu mvo nyamukuru mbere inakomeye cyane ituma abantu basambura kuko hajya abantu kugira ngo baze kubahana nuko babanza kumenya uwabashizeho kugira ngo umenye umugore uze kumwubaha nuko ubanza kuraba hariya mu gitabo cy'itanguriro ukamenya ngo hariya mbega hari iki biriya umugore ijambo ry'Imana rimuvuga ku iki kandi aho si kuvuga ngo mu katolika si kuvuga ngo mu aporoti cyangwa mu bisilamu hose ijambo ry'Imana ni rimwe ni kuvuga ngo nyamba itegeko rivuga ibi itegeko nambaye ijambo ry'Imana ari hagaciro umukenyezi uku cyangwa umushinga nawe uku ni muri ubwo buryo ariko kandi no munsi nanjye singomba kuruha kuko nanjye ndafise umuntu ushaka gukoresha byoroshe kandi imbere nanone ndamwizeye akabikora neza cyane ntiyabivuze ariko reka ndabishire ko kubasanzwe bari bifuza kumubona nuwo dukunda gukorana cyane ikiganiro cingo n'imiryango konsamiriza Star FM benshi bahora mbere ngira ngo abajesinzi sinzi ko hari abatamukunda kubatamukunda uhe bakarambirwa ariko ku bantu bamukunda ndazi yuko ibiganiro bye bimaze kubafasha byinshi ni kiganiro rero dukunda n'umuntu dukunda gukorana yitwa Pastor Pamphile niwe rero uno musi ngiye guha umwanya cyo uno musi ndamuhaye akanya kugira ngo nawe iki kijanye nanone n'umupastor urumva ibintu bijanye no kutubahiriza ibyagezwe by'Imana ashobora kuba byumva kundusha. Urakoze cyane kubera ko abatari bake batwandikiye dukoresha umwanya muto kugira ngo ibiganiro ntibibarambire niko tugiye gukora ya gahunda mwadusaba no kuri muri commentaire mwame mutwandikira ivyo mukunda ariko mutwihanganire gahunda yacu no munsi umva ko twahezagiwe n'umukama twitanguze ikisabisha amasengesho amara nk'imisegonda 30 Pastor dusengere Umvise ko na programme no munsi yarise niwe yayihaye kameme nko mwavyumvise ni gahunda yo kuvuga ku bijanye n'itegeko icimana ivuga ku bijanye n'ingo kuko iyo bisuzuguye bikuzana muri vya bindi muri ya programme twabategurira y'ukuntu ingo n'imiryango ukunda gusanga biriko birahungabana hakavamwe no kwahukana no koreka Pamphile Pasteur abanza dushire mu maboko y'umukama imisegonda 30 kugira ngo cetubana na programme. Mwami Yesu turagushimiye kuri iyi programme wasizeho n'ubu buryo bwo gushobora gufasha ingo n'imiryango rero mpwemu wawe yera aze guha ubushobozi n'ububasha amajambo tugiye kuvuga kugira ngo ashikire beshi kandi abohore atabare ubuntu n'imbabazi bare na buri wese aza kumva mu izina ryawe yera Yesu amen. Pastor Imana ivuga iki kubijanye n'ingo hama ho kugwa iki kugira ngo dufashwe kuko twese tubishobozwa n'umukama dufashwe kubigendera gutyo ingo zacu zibandanye zibayeho mu rukundo ntangere umunezero utagabanije. Murakoze cyane ubiravye inkomoko y'ikibi cyose muri nosi ni icaha niyo soko y'ikibi cyari cyo cyose hanyuma urugo nigo rufatiro mu bintu Imana imaze kurema isi kuko Imana yari ifise umugambi mwiza ku muntu nta nari mu Imana yari yigeze yiyumvira umuntu ngo imwiyumvirire ikibi nico gituma Imana mu kurema yatanguye kurema ibintu byose umuntu azokenera imaze kurema isi
nijuru umuntu azobako irashiraho ibiti, irashiraho ibirimwa, irashiraho ibikoko. Mu by'ukuri Imana ugiye kubiraba neza urabona ko Imana yari gutegura ikintu gisa n'ikirimba iri kwiraho umuntu. Hama Imana iraheza irema umuntu, imaze kurema umuntu ica imuha yari umwami, ikimuha umwamikazi bazofashanya kuganza ibintu byose Imana yaremye. Inkomoko rero ibi byose dushobora kubona biriko biratuma haba ihungabana ry'ingo, inkomoko novuga ngo ni kuri Satani, se w'ikibi cyarico cyose, kuko amaze gutera abavyeyi bacu ba mbere akabatera haciye haba ihungabana. Niho dutangura kubona mu bisanzwe umugabo wa mbere yitwa Adamu ahindura ururimi, arahindura ururimi, atangura kuvuga amajambo anyuranye nayo yavuze ubwa mbere igihe yabona umugore wiwe Imana yamuremye. Ico gihe ntiyamwise umugore, ico gihe ngo yaciye atangura ahubwo kuvuga poeme, atangura kuvuga ibintu Imana itigeze imubwira, atangura kuvuga yuko ari amagufa yiwe, aramara yiwe, araryoherwa anezerwa cyane, babaho ubuzima bwiza cyane nka bwa bundi nyene aribwo turiko turaronderera ingo z'uno munsi. Kuko iki kigano nimba turiko turakivuga, nimba turiko turagerageza gufashanya nk'ingo n'imiryango, turiko turondera kurekipera, turiko turondera kugarukana ivyo Satani yivye. Aho uno munsi ingo zisambuka mu gitondo ku mugoroba, ukayoberwa abantu ko baja gusenga canke badasenga. Ugiye kuraba uyu munsi aba mama twava tubahora ubusa ngo barakunda ko tubashima, ariko niko baremwe, niwo muco baremwe. Kuko umumama wa mbere atanguye kubaho yatanguye kumva ashimwa, ahimbazwa, atazigwa, no kuvuga n'abamukomotse ko ico kintu baragikeneye. Rero iyi mvo irahambaye. Satani amaze guteza icaha, Adamu na Eva baciye bacanamwo, umwe wese atangura kwisigura ku giti ciwe. Imana imaze kuza nk'uko ari amajambo muyazi mu gice cya 3 c'igitabo c'Itanguriro, iravuga ngo mbega vyagenze gute. Ibaza Adamu, kuko niwe yari yarahaye instruction, niwe yarahaye amategeko y'ingene itongo rya Edeni canke twokwita urugo no munsi, kuko gwari go rugo bajejwe, nta kindi bari bajejwe. Niwe yari yarahaye amategeko. Ahiziye kumubaza, Adamu aho kwemera amakosa yiwe yaciye ashira ku mugore. Umugore nawe aho kwemera ko yagize amakosa yaciye arondera ayashira ku nzoka. Ugiye kuraba rero imizi iringaho. Kuva ico gihe tuca tubona ngene kamere muntu yagiye yononekara gose. Ucubandanya mu gice cya 5 niho tubona uruvyaro rwa Adamu, tugaca tubona uruvyaro rw'umuntu yitwa Kaini. Imana yari yavumye kubera yahavuye. Mu gice cya 4 tubona ingene yishe uwo bavukana Abeli. Uriya Kaini ugiye kubandanya mu ruvyaro rwiwe niho tuza gusangamwo nk'umwuzukuru wiwe yitwa Lameki. Uwo Lameki niwe tuza gusanga ariwe muntu wa mbere yabayeho yagize abagore babiri, kandi aravyirata gose, aravuga ngo jeho ngo nimba ngo sogokuru Kaini, data Kaini preto, kuko yari umwuzukuru wa Adamu. Data Kaini ngo nimba Imana yavuze ko uzomwica yobihanirwa ibihetangabo 7, ngo jeho uwonyica yobihanirwa ibihetangabo 70. Aho yabwira abagore biwe babiri, ababwira ingene yishe abasore n'abagabo bagerageje kumugirira nabi. Duca tubona ingene rero imigenderanire y'umuntu igenda irononekara n'Imana. Hanyuma iyo yononeka imigenderanire y'umuntu n'Imana, no kuvuga nabo begeranye bose imigenderanire irononekara. Mu gice cya 6 niho rero duca tubona ibintu bica bibaropire. Usomye igitabo c'Itanguriro igice cya 6 duca tubona ingene ngo uko abantu baciye babandanya kugwira rero, no kuvuga bo kwa Adamu bakomoka ku muhungu muto yavyawe mu nyuma muto yitwa Seti, wewe yakomeje kuba Imana, baragwiriye. Nabo kwa Gahini nabo baragwira. Hama haragera igihe ngo barasukirana, maze ngo abana b'Imana n'abatari abana b'Imana ngo bamaze gusukirana mw'isi ngo hacacika ikintu giteye ubwoba c'ubusambanyi. Imvo iri kwiratuma kandi ingo zisambuka nukutubahiriza ijambo ry'Imana, nukutubahiriza ivyagezwe n'Imana. Abantu barahukana bafise umwaka umwe wa mariage, abantu barahukana bafise imyaka 50 ya mariage, abantu barahukana bafise imyaka 20 ya mariage. Ntibabibona, abantu turiko turabibona, ariko nagira ngo mbwira bariko baradukurikirana bose, hari igitero simusiga c'umugwanisi. Akarorero ni muri Europe, ni muri Uburayi. Uburayi umunsi
hasigaye hari mariage abantu bavuga ngo reka twumvikane tumare imyaka 3 n'ivyanka tuzovanako mugabo abantu ntibazi ko uko umuntu arondera kwiyorohereza ngo amererwe neza mugabo aciye kuri iki jambo ry'Imana rimutegeka gukora ntibazi ko umuntu abahindutse umwase w'Imana. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bakwiye kugaruka kwitanguriro. Abantu nimba dukeneye ko ingo zacu zikomera nitugaruke kwitanguriro. Dufate ijambo ry'Imana ico ritubwira. Kuko mu ijambo ry'Imana nimba arico dupfuye n'umufasoni, nimba arico dupfuye n'umugenzi, nimba arico dupfuye n'umubanyi, nimba arico dupfuye n'umwana, riduhamagarira kugira gute kubabariranira. Riduhamagara kugira gute kwihanganiranira. Ikiriko kirasambura ingo uno munsi rero. Ni kwa kudumviriza ijambo ry'Imana ngo umuntu aribemwo. Ugiye kuraba muri Bibiliya hari ahantu hahora hantangaza hakomeye cyane. Nkibaza mbegasha uriya mugabo yari umugabo akwije amakondisiyo sokuru wacu yitwa Aburahamu yari umugabo akwije ivyankenerwa cyane yari umugabo. Muri Bibiliya haboneka inshuro zibiri zose bivanye n'ubwoba yigeze kugira kubera yarafise umudamu w'umunyakaranga, umudamu mwiza cyane, Sara umudamu mwiza cyane, umudamu abereye ijisho. Hanyuma igihe kimwe bahungira mu bundi bwami ahantu batamenyereye, aca uwo mugabo Aburahamu ni sokuru wacu mu kwizera aragira ubwoba. Agize ubwoba bacabwira umugore we ati ndakwinginze urazi kuri mwiza kandi nibabona ubwiza bwawe bakakugomwa baraza kunyica wewe bagutware nanje mfe atuze kuvuga kuri mushiki wanje rero ntibirirwe baranyica. Ivyabaye ico gihe niko byagenze yarabivuze nkuko babivuganye mugu umwami w'ico gihugu baca baramushimira baca baramumutwara. Byarasubiye birashika kandi nirindi kabiri mugi cyantangaje gikomeye byagenze gute ngo hageze igihe bamenye ko uwo muntu atari umukobwa atari inkumi babeshe kubw'impamvu iyi bamurekuye bakagumana. Nico kintu nama niko ndabwira abagabo bene wacu kuba bafise ahantu bahagarara. Mugabo nimba bahagarara hajya Imana nayo ikabifise urundi ruhande hagararako. Aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo twihangare, ritubwira ngo tubabariranire, ritubwira ngo duhane imbabazi nkuko no yaduhaye imbabazi, nkuko nayo tubabarira. Nimba ahantu tutahashoboye ngo tuhabe ingo zirasambuka nta kibuza. Kuko mu gushira kure ijambo ry'Imana habamwo kutihangana. Mu gushira kuri ijambo ry'Imana habamwo gukunda amaronko. Mu gushira kuri ijambo ry'Imana habamwo gushima amasa gumashima ivyiza bizokwamaho, abadamu beza bazokwamaho, abigeme beza bazokwamaho. Ariko igihe ijambo ry'Imana rihaye ikibanza umenya kubumbwa n'ivyo ufise hanyuma ibintu bikagenda neza. Hari bitagenze neza mukababariranira. Yes, urakoze cyane Pasteur, ariko kutugushimira cyane Alice. Arasa dukoreye umuntu. Ego nizera neza yuko ko badukurikirana baza kubona ko harimo bishasha. Ibyo ari byo byose bivuze umugabo ko kwihangana bishoboka, bikavuga umukenyezi yuko kwihangana bishoboka. Ku mpande zose nibaza ko abantu bose baza kugenda bavuze bati ibyo ari byose birakwiye. Yes, ariko no Pasteur yavuze tuzokurikirana mu gice ca kabiri. Pasteur yavuze ati ajya bavuze nde Lamek yarafise abagore babiri. Mbega kugira abagore babiri ni bibi cyane vyiza ko twumva ko nabasokuru babigize ni mu gice ca kabiri. Alice naka kajambo bwira bariko baradukurikira abariko baradukurikira ndabahamagarira kwama bashira mutumega mu matelefone yabo kugira ngo bamwe bakurikirana bishasha bica kuri Sunny Stars TV kuko turiteguye by'ukuri kuzobandanya dufashanya namwe kubaka ingo zacu nziza cyane cyane zubakiye ku ijambo ry'Imana nubwo bitoroshe. Bagire na subscribe kugira ngo naho bashizemwe amamega dushize ku iganiro gishasha babimenye. Yes, hama Pasteur turagushimiye. Murakoze cyane. Umwami Yesu abahezagire kuko nibaza ko Imana iri kurabakoresha kugira ngo ingo zubakwe kandi mwakoze nyaho Satani hari ko arasambura Imana namwe yarabakoresheje. Abantu nibagerageza gukora subscribe bakongera bagashira mutumega nkuko mwene data yabivuze ndazi bazohezagirwa kandi ndazi ibiganiro mutanga sibi gusa ibizobahezagira n'ivyishi kuri no mbonesha kure yanyu. Yes, turabashimiye namwe ko muradukurikira tubifurije kugira amahoro, kugira mwubahwe, gutunga no gutunganirwa mu vyanyu no mu banyu. Ikiganiro kizokurikira ikiganiro kigiye gukurikira igice ca kabiri ca kino kiganiro ngira ngo mwumvise ivyo tuzovugana. Turabahaye kandi ikaze. Sunny Stars.